Kurompwe ya Kavumo mwingine yetu tushaikamata njoi rompwe naje na kimwe nzigera ntanga makuru navise icemeza navise fact zemeza ibyo ndiko navuga niba ari byo ivyo ni bimwe mu biranga umunyamwuga muri umwuga wacu w'ikinyamakuru muka video muhejeje kumva nkuko mwabyumvise aho neza ni kuri centre ya Kavumu neza kuri Rompwe akakanya tuvugana hasanzwe hafiswe n'ingabo za FARDC hamwe n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi bafadikanije na Wazalendo baheje gukubita umwasi M23 RDF Rwanda Defense Force bamwimura kuri centre ya Kavumu bamwerekeza neza bagenda bagana ku kibuga cy'indege cya Kavumu muri aka kanya tuvugana ibintu byahinduye isura ikaze mu kiganiro kiramvuye nje uri kurumva nitwa Manoti promoter cyangwa se Manoti umupromoter wacu mu makuru yejo yabanje namanje kubabwira ukungene ingabo z'igihugu cy'u Rwanda zaraye zambutse ahitwa Kamanyora ziriko zigenda zerekeza mu gihugu cya Kongo ziza gutanga umusada ku bari basanzwe bari muri kino gihugu bariko bagwana intambara hamwe n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi na FARDC muri kano kanya tuvugana ingabo z'igihugu cy'u Rwanda ziriko zitanga umusada kuri ku muhari wa M23 cyangwa se M23 muri akanya tuvugana ingabo z'igihugu cy'u Rwanda byazicyanze nibabona mbega bari kugwanira iki nabona mbega impfu ziriko ziba bari kuzira iki nacyo rakibona bari kugwanira mbega gute bari kugwanira mu gihugu cya Kongo akanya tuvugana nkuko muri kuyibona ku masanamu aha neza nahitwa Kavumu bariko bagenda berekeza ku kibuga cy'indege Kavumu akanya tuvugana ri maboko ya bene igihugu cya Kongo aribo FARDC abanyagihugu bishimiye kuba FARDC yafashe kano gace kuko babona yuko bagiye kwerekeza neza ku kibuga cy'indege ihera amaso kano ka video Kurompwe ya Kavumo mwingine yetu tushaikamata njoi rompwe aone bakubwa na bikose vyote hivi Rompwe ngamba ya aeroporo kule hapa kuni Rompwe walikuwa na wazatu hatoshimama tena hapa ndio hivi leo nkuko muheje kubibona hanezera nahitwa Kavumu hamazwe gufatwa n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi zifadikanije n'ingabo za Kongo FARDC kakanya tuvugana umwanya n'umwanya ushobora kumva ngo ikibuga cy'indege cya Kavumu cyashizwe mu minwe y'ingabo z'igihugu cy'u Burundi hamwe n'ingabo za Kongo kubera akakanya tuvugana ingabo za M23 hamwe n'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda intege zamaze gucika bariko muri akakanya tuvugana ingabo z'igihugu cy'u Rwanda RDF Rwanda Defense Force bariko bagerageza kwambuka baca Kamanyora bariko baza batanga umusada kuri abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda basanzwe bari ngaha nyene ahitwa Kavumu bacunze ryahumye bacunze neza ngaha ku kibuga cy'indege cya Kavumu hano hari abasirikare benshi ba M23 hari abasirikare benshi b'igihugu cy'u Rwanda hano niho hantu bacungiye cyane kuri iki kibuga cy'indege bacunze ari benshi umutekano wapanuwe hirya no hino aho ni nyuma yo kumva ko cyangwa se kubona ko ingabo z'igihugu cy'u Burundi zifandikanije n'ingabo za FARDC zabomoye kuri centre ya Kavumu neza nga kuri Rompwe ya Kavumu nkuko muri kuyibona mu ka video naje na kimwe nzigira nzana makuru atemewe neza adafise ibyemeza ariko ikibazo gihari ikibazo nje ndi kwibaza ikibazo wewe uri kwibaza ikibazo buri muntu wese ari kwibaza ni gute izi ngabo z'igihugu cy'u Rwanda zifatikanije n'umuhari wa M23 ziza kugerageza gucunganwa n'izi drone z'insazi ziri ko zizenguruka hejuru y'ikirere cy'igihugu cya Kongo neza mu
burasirazuba bwa Kongo hano muri Kavumu. Jego unyumvise neza, hari drone z'insazi zadugijwe mu kirere ziriko zigerageza gucunga ikirere. Bigaragara ko ingabo z'igihugu cya Kongo n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi ata gahunda zifise yo kuva muri aka gace zamaze gufata. Nta gahunda na nke zifise kubera ko zapanuye n'ibikoresho biremereye, ibikoresho bikomeye cyane. Mu ijoro ryakeye nihi intambara yatangura ihera ugutwi uko imeze ngaha kuri centre ya Kavumu. Urugamba rurarimbanije nta guhumbya, eka nta naho gucikira umwansi naho kumucikira. Umviriza uko byifashe ngaha kuri centre Kavumu kuva mu ijoro ryakeye. Urusasu ni kurundi, ingabo z'igihugu cy'u Burundi zivize ibikoresho bya rutura ziriko zimena umuriro ukomeye cyane ku ngabo z'igihugu cy'u Rwanda hamwe na M23. Ihera ugutwi uko byifashe ngaha kuri centre ya Kavumu, bariko bagenda berekeza ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Ayo namasasu yahereye mu njoro avuga abanyagihugu babyutse basanga centre ya Kavumu ifiswe na FARDC hamwe n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Ayo masasu yazindutse avuga gushika muri kano kanya narahagarara aho umwanya n'umwanya je uri kurumva ushobora kugutangariza nkubwira ko ikibuga cy'indege cya Kavumu cyamaze gushika mu minwe y'ingabo z'igihugu cya Kongo zifatikanije n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Mu masaha ashize urwego rw'iperereza cyangwa se urwego rw'igendereza ry'igihugu cy'u Rwanda rwatangaje ko ingabo za M23 zamaze gufata abasirikare benshi cyane cyane wazalendo basanzwe bari bagiye gutera ngaha ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Zatangaje amafoto agiye atandukanye zerekana ko izi ngabo za wazalendo ziciwe ngaha Kavumu zigiye kugerageza gufata ikibuga cy'indege. Ariko aya makuru mbega yo bariyo? Bavuga ko imirambo yuzuye ngaha ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Aya makuru yoba ariyo? Nimba ushaka kuraba neza, reba neza ngaha kuri iki cyatangaje, reba aho barimo gutangariza bino bintu. Ndashaka urebe neza zino tarike. Izi tarike ni tarike zajyara. Ikindi gihe hari mu mwaka wa 2024 itarike 19 ukwezi n'ukwa gatanu nkuko mubibona. Aya mafoto niho yatangaza. Subira rero murabe ibyo bariko batangaza bavuga yuko bamaze gufata ingabo za wazalendo. Ajya amafoto bari gutangaza na aya mafoto yigeze gutangazwa hano bayateresheje kuri runo rubuga, maze berekana ano mafoto ko ariyo ari gucicikana ku mbuga. Berekana ko ariyo mafoto y'ingabo za M23 zihejeje gufata wazalendo. Ariko nuraba neza aya mafoto neza arasa neza n'amafoto yigeze gutangazwa umwaka wa 2024 tarike 19 ukwezi n'ukwa gatanu. Ariko mu nkundire sinorangiza ntabahaye rino tangazo. Icyicaro gikuru cha 1xBet mu Burundi kiramenyesha ko iyo uriko urugurura 1xBet haja code promo uzuzaho Burundi Bet, ubyandika mu ndobe nkuru kandi bifatanye nkuko muri ko murayibona. Abujujeho ibindi bintu 1xBet zabo ziriko zirahagarikwa. Ufise icubaza cyangwa se ushaka kwagufasha kuyugurura, bandikire kuri WhatsApp. Nimero yabo ni 68 070 090. Nguhaye ikaze mu kiganiro cy'ubutaha. Nje wari kurumva nitwa Manoti Promoter cyangwa se Manoti umupromota wacu.